ngo DJ Fernando ngo ni wasigara umupfumu ngo yaroze Melanin boy ivyo bikavugwa nande n'aba mukecuru wacu Nerinati urumva kuburyo Fernando yaciye ana postinga abwira Nerinati ati attention uranyo ati ugira umuntu wa mutonya ama bla bla bamakeye Nerinati nawe wacabwira Fernando ati jewe sindi kadike aturaza buke buki wanyu nk'umusesanguzi rero bijya bintu uri kubibonamwo ishushi yayo hajya Fernando kwandika bijya bintu yaramubabariye yashatse kumubabarira ahandi yo Fernando yaragomba mukorera ikindi kintu Nerinati muri no mwanya twari kumva ari mugasho Fernando no muririmbyi wa mbere afise umukobwa mwiza mu Burundi sikuvuga ngo niko namutera amashugwe nivyo no muzibera isima none umudemu muremure w'inzobe aganguze giriki fresh kabisa biraryoshe rero wumvirije amajambo ya Nerinati yo wonavunika umuhogo wona kebana none gushikura mwanya ubuzima bwa Melanin boy bwifashe gute Melanin boy arakomeye ninde yakubwiye ngo arusibira irogwa giwe nifatiye kukigwa ha ingwara nyabaki none ifatiye kuki Jambo twa Nerinati wewe agomba hasoka indirimbo yitwa Inyenyeri je Fernando naramubwiye ati Fernando aba bantu warabakubisemwe indirimbo yitwa Kazima Imana inkunda ntibashaka kuvyumva kandi shiba hit song sivyo arafise indirimbo yitwa Bizu Bizu agomba isohore ariko je namubwiye ati reka urabona iyo ndirimbo Bizu yihoze sohora indirimbo yitwa Inyenyeri ubakubite sinzi ko wabonye muri poster yiruka gushira ko yaranise ko ngo arabona ashaka kuzimya inyenyeri yanje jamubwiye ati komereza aho nyene usora indirimbo Inyenyeri kabisa kapitene ngo we love music muri uno mwanya baramaze kubasepara ninde yabivuze ivyo ngo baramaze kubasepare ngo ico bahuriye ko gusa ngo bahuzwa n'ibikogwa sino ivy'umugwi n'ibiki ama project bari bafitaniye futi bivuze kwiki urabona jewe kweri ntabeshe jewe ntabeshe vraiment ubucuti bwari buri hafi ya Melanin boy na Fernando ntibukimeze kwa kundi nyene kube Simbizi yaragize mariage ubu unye yashiye amanza gahora niyagaruka akaza ashaka kuvuga nabi abaririmbyi bo Burundi ninawumva umuntu ariko avuga nabi B-face canke yo dramati naye namwibagiye baby killer your favorite niwe muntu nariko namati bakazontuja mujamu kuri Fanny Lavina no Lask ngababwira ati mwebwe murazi yo bavuye murazi no Lask ariko kubita amacerere kimya ngo muronke ari muronke Fanny Lavina murazi nyine babindanye n'ujya mushiri wa Fanny Lavina wa kera beo baranakundanye abenshi ukazawumva ngo Fanny Lavina yitwa gute ujya mu karateka wewe uri kuzana ibintu by'amakarate twara romance none kugirinda ari umumama ni icaha ko yagize mariage nkaja mu bukwe bakagira bibibi nkaraba nkabona ibintu biraryoshe tukaryoherwa tukajya tukanwa prank ariko ibintu by'ama prank nivyo ubesha bijya bintu je ndavyo nembe birateye nubwo uze yuko bagomba piece of movie in Burundi. Let me introduce you in English Fanny Lavina. Hey guys, I want to introduce Fanny Lavina in English. Fanny Lavina musi wa mbere ndamubona amaso muyandi naramuravye ndavuga ati who this guy? I want to hug you and kiss you. Noraska bayambonye ndakiravuga ati hapa tuza. Aho kabisa yes bakunzi ba About Media mumeze gute nkundira ndakuramutse mwifurize amahoro y'Imana abane na ni exclusive news exclusive interview kabisa ni puf vutu muta ukuri kwimana ndakubwira ikintu kimwe Iva Capitaine Dora Capital urabona manzi imisi ndiko nakurikirana channel yawe bro respect asante sana respect asante bandanye ukoresha uwo muti nyene uri kurakoresha asante sana ko ruko nyene ntiyagira umuntu aza kuzana utujambo aguca intege abantu ni benshi baza bafite utujambo muri entertainment ndavuga ba Nerinati ba Simbizi je namana babwiye ati maze ibyo bitu mubisimamishe acha maneno acha bushe urabona abandi bakazana utujambo kuri Fanny Lavina no Lask ngababwira ati mwebwe murazi yo bavuye murazi no Lask ariko kubita amacerere kimya ngo muronke ari muronke Fanny Lavina murazi nyine babindanye n'ujya mushiri wa Fanny Lavina wa kera beo baranakundanye abenshi ukazawumva ngo Fanny Lavina yitwa gute ujya mu karateka wewe uri kuzana ibintu by'amakarate twara romance
ari nabandi ari n'umujama meruka gukoresha ikiganiro ngo yavumbuye ngo Fanny Lavine ngo agomba yibaru gacumenga nta mugabo afise ivyo bintu rero nivyo nama navuze ati mwebwe mwe muri kutuntu tw'utujambo jambo kandi rero mwebwe mwirimwe mutuma bajya bavuga amajambo nk'ayo muraje nga mukabacokura mukabatamira ariko raba abantu mutumira ariko bajya n'abastar jewe mbonye umuntu ariko uravuga nabi Fanny Lavine Fanny Lavine yakuye firme kure afisa ama award arainvestisa arapambana afise inoti ariko je nibaza yuko atakosa baba bafise kuko kumustar ni vyiza kuja kuri kote negative y'umustar na kote positive birafasha umustar cyane gukorana inguvu nyinshi cyane buriya Fanny bimwe mu bintu byamuteye inguvu kuvugwa nabi no gupondo oya nabi bintu byo guponda bikuvuga nabi bikuduza ibintu byo gupondo ugasanga uri kuja ngaho uponda uri kuraponda none avuze yuko bagomba Miss of movie in Burundi. Let me introduce you in English, Fanny Lavine. Hey guys, I want to introduce Fanny Lavine in English. Fanny Lavine musi wa mbere ndamubona amaso muyandi naramuravye ndavuga ati who this guy? I want to hug you and kiss you. Noraska bayambonye ndakiravuga ati hapa sasa tuza. Urabona ibintu by'amafilme je ndakunda kubikurikirana. Filme z'abarundi vraiment ziriko zirevoliwa. Rero utwo tuntu tw'utujambo ni baduhagarike bakora ibikogwa. Hari abantu baza ngaho onye ngo ni badiko ngo ni bande sijui ngo ni bantuzenya. Aberi vyaramunaniye aberi nduwayo filme zose ashaka kuba acteur. Sasa we yaberi rekera abapeti bakina amafilme baba acteur aberi numu acteur. Filme zose ashaka abe acteur principal. Ibyo ni biki filme zose usanga aberi ngo kandi abafise umugore kubera iki kubera ari we yinvestije amafaranga ibyo ni biki nibarabira uturorero kwa Fanny Lavine no laske ariko abere Fanny Lavine araheba akaja mwibarabara akakina filme nk'umengo yara Raybon arapambana sha ukazonga uramuca intege urumva ngo Fanny Lavine afisinda okay none kugirinda ari umumama nica hako yagize mariage nkaja mu bukwe bakagira bibibi nkaraba nkabona ibintu biraryoshe tukaryoherwa tukajya tukanwa prank ariko ibintu by'ama prank nivyo ubeshe cyane bijya bintu je ndavyo nembe birateye n'ubwoba ibintu by'ama prank je naravuze ibintu by'ama prank nivyo canke n'ububeshe nta kunombwe ngo mugire prank za misi yose akareka bajya n'aba YouTuber baba bashaka guteramisha abakunzi ba Solution Cup ariko kandi jewe nk'umuntu ushobora kuvuga yuko nababayemo abagenzi banje warababayemo nababayemo umwanya munini kandi vraiment wamubona gute Fanny Lavine abantu babi n'abantu beza kandi n'abantu bifuriza iterambere abandi bana ariko tous les personnes n'ont pas la même perception même vision tous les personnes n'ont pas la même perception même vision même entendre donc abantu twese ndushaka kumva kumwe cyangwa gutahura kumwe cyangwa kugira imbono imwe ariko Solution Cup irafise target kandi igihugu vraiment nicamara kubona impano z'abantu apana kuri Solution Cup gusa abakinyi ba filme muri rusange ndibaza yuko nibabashigikira bazobona yuko igihugu cyari gikeneye bano bana kabisa ariko rero kapitene oya jewe nuko mumbaza ibintu by'amafilme jewe ibintu by'amafilme vraiment karagaciyemo jewe ubonye abasani kubera iki harabaye abasani twamatwatsinzwe inkino ukazomva dukubiswe ibitsindo tugiye gukina ruguru ariko duheruka gutsinda sha duheruka gutsinda nararyoye ndavuga ati ubu twatsinze vraiment natashe mfise amahera natashe natunze jewe bankubise buyu ubona nasubira kuvuga iki kuri noza ngaha yaba hari gihe akini bijya usanga bifise feringa na gutya nikasema mimi nje mu kibuga bacha bitu ya mupira kabisa kapitene uri umwe mu bantu basesangura cyane ariko kandi uri numwe mu bantu bakurikirana entertainment cyane cyane muri music ari isako nyinshi ziriko ziravugwa hari urukurukuru runateye n'ubwo wanashaka ku buryo ruriko ruratuma umuziki wacu tubona nk'aho umenga harashobora kuba impinduka itameze neza ngo DJ Fernando ngo ni wasigara umupfumu ngo yaroze Melanin boy ivyo bikavugwa nande n'aba mukecuru wacu Nerinati urumva kuburyo Fernando yaciye anapostinga abwira Nerinati ati attention uranyo ati ugira umuntu wa mutonya ama bla bla bamakeye Nerinati nawe wacabwira Fernando ati jewe sindi kadike aturaza buke wanyu nk'umusesanguzi rero bijya bintu uri kubibonamwo ishushi yayo
hajya Fernando kwandika bijya bintu yaramubabariye yashatse kumubabarira ahandi yo Fernando yaragomba mukorera ikindi kintu neri nati muri no mwetwe kumva ari mugasho kubera urunwarunwa rwabaye gwinshi ubu jambo ni bwinshi afisa amajambo amuruta imyaka urayibona mu minsi wari kumva yagiye mugasho Fernando muri kino gihe ntakinigwa ivyo bintu byo kurogana wewe neri nati yari kumenya gute ko n'amategeko ntiyemera ibintu yari kumenya gute yuko aroga yabimenye he babimubwiye kuri Presse bari mubwiye kuri Rwakarede yabimenye gute ahubwo nanza nizo preuve urazi kwararaza umuntu ngo araroga mon pote ni ibintu bibi cyane Fernando naramubwiye ati Fernando uyu muntu nibiki ambwira ati kapitene yacasha uyu madame uyu je mbona umengo acambwira ikintu kimwe yacambwira turazi ikintu kimwe kapitene genda umvirize ijya verse ya kabiri iri mu ndirimbo kazima imana inkunda ivuga gute mbere ijya verse ya kabiri ivuga ati bifuza ko wo kwama inyuma ukaguma ubasega uravyumva bla 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 nacho zimbwiye kazima imana inkunda kabisa uravyumva bro umuntu ariko aragerageza gutera imbere ariko abantu bashaka kuzana utujambo bashaka gutaha hasi nde umuntu ariko aratera imbere ivyo nibiki ivyo bintu babireke nawe narumvise ko bavuga ko amajambo menshi je navyo shaka kugarukako utujambo ni twishe jewe ndakubwiza ukuri Fernando umunsi umwe twari turi muri tuvuye kuri Win Club aheruka kuronka award y'umuririmbyi indirimbo ya mbere y'umwaka Fernando yaronse award zibiri twavuye kuri Uni Club tugenda hano bita ni mu Kabondo kuri Sky yasi kuri Sky iruhande ya mail hajya haraboro haraho mu Kabondo yari saa 8 z'ijoro nanje ijoro rizonyica ino muziki izo namvuna urabona bro yari mu saa 8 z'ijoro tugihajya mu Kabondo bro nari kumwe na Fernando B-Face on the floor hamwe na Landry Promoter hamwe na Satbi Fernando aza mu modoka ashitse ahantu abona hagiye hari Satbi ya modoka yagira mu accident ijyanye yaramaze kwishyira igiri mu nzu afisindi shasha ariko kandi na Fernando ngo bimwe mu byo babiriko biratuma bashaka kumuvuga ko utujambo twinshi wakanoti gasigaye kamwitabira cyane Fernando afisa mahera izijya dread ziwe urana dread za Fernando kugira twist apana kuza kuzishira kugira gusa twist kugenda gusaba kuzitwista ni 350,000 twista dread nariko ndabiraba live iyo si nkuru mbarirano nivyo wiboneye nje ngaha ndikuma ndakubwira ibintu vya vrai sivyo Fernando yaguze twist gusa 350,000 imagine bro ubona ngare ko aratera imbere kugira iki agire look agire apambane nabajya baririmbyi bo hanze ba Diamond ba ariko mu Rwanda ari indirimbo y'abanyarwanda irikira vuga oyereka kunjiramo mu Rwanda hari indirimbo n'imwe irikira vugwa ibintu bya KDK na manza nume gato ibintu byo kwita KDK yuko bank ibintu byo kuburindero KDK yamuburindero gute mbwira urazi kuburindero umuntu tubivuge nkuko bivugwa bavuga iki parce que KDK uko biri urana yuko nimboneza kuri Fernando mboneza muki erega imboneza biratandukanye muri byose ugute uko je ndabazi KDK jewe ndamuzi kuko je KDK na mama Yupi kibaraje kundamutsa muri wanje ivyo bintu ndavyibuka na Test Don abi ndafite n'amafoto ngano ushaka kubashira baje kukuramutsa ego muri wanje sivyo ico gihe ndibuka neza yuko hari hakozwe ibi yamanyanga yabake simo napfuye mu nyuma rero mama Yupi akunda gukurikirana ibigano vyanje muri Wakalite baraza kundamutsa muhira KDK n'umuntu mwiza kandi umuntu umuhumure akuze sivyo ariko yitaho entertainment ndumwe mu bantu mama Yupi akunda gutumira muhiri wiwe yo habaye ibintu tugahurira na ba Fernando nabande wanashaka bataratera imbere nkuko bariko baratera imbere sivyo rero ngiye kuraba ubucuti bwa Fernando na KDK si ubucuti bwari bwatanguye uno munsi kuba ukareye mwisinzi ry'abantu ukavuga amajambo asunitswe n'impwemu kujya biri muri bimwe bitagaragaje reka tureke gucanga abantu ayo majambo yavuze erega wewe ukuzana cyane bya Nerinati samajambo none nta kintu ufana na Nerinati wewe aje nta kintu dufana nta ufana na Nerinati aje ndiko ndanka gusa kwipendekeza ku muririmbyi tuvuge kugira ngo tuvure umuntu ariko aripendekeza ku muririmbyi ninde bon ndiko numva umengo uri kushaka kuvugira Fernando cyane umuririmbyi wese yo murundi umviriza urana defo cyangwa ikosa rya Fernando turi bahita kwa Maître Muvayo Jean ejo B-Face yarari ngaha
yampaye amafaranga senkanimire ambonye gusa ambwira ati kapitene gute ndambwira ati fresh anja kumwegera ku modoka ambwira ati kapitene eban ndazi cyukene ndambwira ati mze mini system urabizi yuko ntamwo ufise imodoka ufise iki ntwikira acara ntwikira senkanimire ndabika mu mufuko urumva bogari muri uno mwanya sigaranya ngahe wimire muri senkanimire amahera y'abasana araduma amahera y'abasana araguruka sha amahera y'abasani sigaranye wimire narundi ico yakoresheje ndabura gusa nace ndamubwira ati merci beaucoup bivuze ikire rero ndariko ndakubwira yuko jewe nshigikira abaririmbyi bose umuntu azana utujambo jambo ashaka guca intege umuririmbyi nazi haso ziba nazi umuririmbyi ngene aruha sivyo umuririmbyi arapambana gatigita iyashikabira akaduma mwijoro bakarara ijoro je ndiko ndakubwira uya munsi DJ Fernando yazana na ujya berisima rero Fernando avuye mu modoka yarafise kiboro nta nyinzoga sha Fernando n'umwana mwiza acaraza araba Satubi araba Bface Linoji Landry Promoter aravuga ati je berisima kweri ndamutware mu basani sha wapi kwe aca mugumiza hehe mu modoka urumva bro Fernando no muririmbyi wa mbere afise umukobwa mwiza mu Burundi sikuvuga ngo niko namutera amashurwe nivyo no muzi berisima none umudemu muremure w'inzobe aganguzugira iki fresh kabisa biraryoshe rero wumvirije amajambo ya Nerinati yo wonavunika umuhogo wona kebana none gushikura mwanya ubuzima bwa Melanin boy bwifashe gute Melanin boy arakomeye ninde yakubwiye ngo afisiba irogwa giwe bifatiye kuki igwa ingwara nyabaki none rifatiye kuki base amajambo yavuye jambo twa Nerinati wewe warigeze ubona ifoto ya Melanin boy yagwaye warabonye Melanin boy yagwaye urabonye ifoto none nutuntu gusa tuvuge rero yuko iyo bari intego yo reka ndakwibira kabanga tuvumishe buja flavor canke agomba hasoka indirimbo yitwa Inyenyeri je Fernando naramugeti Fernando aba bantu warabakubisemwe indirimbo yitwa Kazimimana inkunda ntibashaka kuvyumva kandi shiba hit song sivyo arafise indirimbo yitwa Bizu Bizu agomba isohore ariko je namugiye ati reka urabona iyo ndirimbo Bizu yihoze sohora indirimbo yitwa Inyenyeri ubakubite sinzi ko wabonye muri poster yiruka gushira ko yaranise ko ngo arabona ashaka kuzimya inyenyeri yanje je namugiye ati komereza aho nyene usora indirimbo Inyenyeri nk'inyuma ya insemene ushobora kumva inyenyeri ikirahitinga abandi bavuga utujambo peti anatumika ushaniye rero abantu rero bareke gushaka gutyoza ujya mujene bakaguma bamuvuga ko amajambo urana ko yirabura azova asa n'igikara hajya bakuvuga cyane urirabura n'amavuta nafata kabisa kapitene ngo we love music muri uno mwanya baramaze kubasepara ninde yabivuze ivyo baramaze kubasepare ngo ico bahuriye ko gusa ngo bahuzwa n'ibikogwa sino ivy'umugwi n'ibiki ama projet bari bafitaniye futi bivuze kwiki urabona jewe kweri ntabeshe jewe ntabeshe vraiment ubucuti bwari buri hafi ya Melanin boy na Fernando ntibukimeze kwa kundi nyene kubera bajya abantu babiri vraiment ndiko ndabaraba sivyo ndabona yuko nta mutima mubi gusa Fernando rero kujya kuno bariko bazana tujambo ushaka kuvuga ngo bimeze uku muri We Love Music ego simpariri ubucuti bwari buhari hagati ya Fernando na Melanin boy ntibukimeze kwa kundi sivyo kuko hari abantu bagenda barabaja mu matwi ivyo byose byatangure kuki byatangure wa munsi Fernando aja hehe hanze agasiga nde Melanin hacaza abantu benshi baza kumuja mu matwi nde Melanin sivyo ivyo Fernando yarabivuze abantu benshi barabivuze birazwe rero ubucuti hagati y'abajya abantu babiri ntibukimeze nka kera ariko nta mutima mubi bafitaniye uzi yuko bafitaniye umutima mubi naze nga kuri mikro bivuga canka bivugire muri commentaire naze apana Fernando canke Melanin nibavuge ngo twe dufitanye none Melanin hari kintu kimwe aravuga ahubwo Melanin nashimire Fernando kuko indirimbo zose amakupre bazinde Fernando muri make rero Nerinati rero ivyo ashobora kuba yaravuze kino kiganiro gasubira kuvuga Nerinati cyandagiheho yego why kuko nawe n'umwasi wa yaskuvuga Nerinati na muntu numwe bumvika ariko shaka gusubiza inyuma impano z'abajene umviriza bro ndakubwira indirimbo yasohotse ni Berisima urayizi ayiwe mana ninde tayizi cyangwa rero umujene yasohoye ndirimbo uri kushaka kumuca intege aradukubitiramwo Corazon hit adukubitiramwo
yankunze ndakabandi nkunda tagahato n'amamuri pati mu mutwiko n'amaniga yanje gushika yaho umwe mu maririmbyi wo muri Etoile du Centre avuga ati bano bajene baririmba ikirundi ciza sasa uzumva umuntu avuye from nowhere Fernando yari umu DJ hariya anyi Gitega hano bita kuri Atene a DJ ariko arirondeza urumva bro acaza mu gisagara ca Bujumbura hatanguye kuza Double J yaraje mu gisagara asiga Fernando kandi Gitega isigaye itunze cyo kimwe n'abanyakayanza abanyakayanza baguma batukana baryamye baguma urumva ngo ngo ibiki baguma mu dushari senka ni mire sigaranye demi abanyakayanza ibi zirapunguka ibintu byarakomeye ibi bintu n'ukuri abanyakayanza je gusa je cyo ndabakundira barantamwe abasani bose Alvin Smith big up sana Double J fresh kiri kugira twamadura famisi yose ntaye antamwe amashoti ngo shoti muri arena mbe yari wa munsi haba concert ya Natasha munsi haba concert ya Natasha twavuye kwa Natasha tuja muri arena bakiri ku wewe ntasohora inoti sikuvuga wewe urazi shoti gugwa ngahe fumu mpayo mahera ngo akunywa shoti iri prix de 15000 shoti imwe ariko yankubise shoti zine shuraba ayo mahera ariyo ari kuyama kimeshi nimba atari kuduma nka yandi ya Bface je naratangaye je ndiko ndakubwira bro aba bantu baza bashaka kuzana tuja Simbizi yaragize mariage ubu unye yashiye amanza agahora niyagaruka akaza ashaka kuvuga nabi abaririmbyi bo Burundi nina wumva umuntu ariko avuga nabi Bface canke yo Dramati naye namwibagiye baby killer your favorite niwe umuntu nariko ati gute kapitene Dramati yamaye amafaranga igihe ava mu hanze Zanzibar agiye gufata Hanifi muri make ariko wewe rindira reka ndabatemwo avuye gufata Hanifi nije nagiye kumwakira ku kibuga c'indege raba kuri channel ya YouTube Captain Vevo nagiye ndamwakira ku kibuga c'indege araza yampaye amafaranga bro ayo mafaranga sinzi narabuze niyo ndayavunjisha amadolari ndayazi amayero ndayazi amatanzani ndayazi sinzi nayahehe man narabuze naragiye kurondera ndayavunjisha ariko barabasadije gucoresha abazova bampa ibintu narabuze naho ndayavunjisha amafaranga Dramati yamaye ahubwo umugambi fisi nzogenda yamusubije ariko ntiyamusubiza umengo ntibimeze fresh nzomubinda undi munsi bivuze ikire Dramati numwe mu baririmbyi asigaye ari umunebwe cyane warasaze adakora waco bavuga ngo Dramati yazimye wasaze wacomye agomba asohore indirimbo yitwa nde nta ndwi zibiri zisigaye yitwa nde nayo rindira kwanza ndakwibira akabanga nta ndwi zibiri zisigaye wewe uzumbeshuze bro iyo ndirimbo clip yayo ni ibihugu ibi bitatu je ndamaze kuyibonesha amaso yanje ndi muri saro ya Dramati afise ibikuse vya rouge écran plan kubwa hariya anye ariko ncanambwiye drama ibintu byo gupanga man kauka afise ibirato ageze ku birato 183 uravyumva ibirato 183 Air Force Air Jordan Air White Air Nike Air Air Business urayizi Air Pro Max wewe nyene kapitene Air Pro Max urayihe ujama erega ari gimvuga ibintu abantu kiyoza ngo ndiko ndabesha kapitene umviriza tukiri ngaho nyene afise indirimbo agomba sohore tumere ibihugu ibi tumere nk'abavunagurana utazobiyibone reka tuvunagure naje muri rusange ubuzima bw'abaririmbyi b'abarundi bwifashe gute ubuzima baratunze muri rusange hari umuririmbyi acidoga ngo barakenye uwo muririmbyi yidoga ngo barakenye ninde uwo ninde Frima baroriro Roriro rurera nkubise box rurera nkubise ingumu teri muri Dunda yororiro mana yanje nzoja kumwishuza Dunda na Buja FM nagiye kubanguranya Roriro ariko agwana na Ami Pro naje numva boxing ngo pa yari kwagwana na Ami Pro nanagiye Ami Pro afise ingufu zo Ami Pro egari yashushe Ami Pro ngo ariko aragwana avuga ati Ami Pro wangu batamuto wa macho cyo nagenda kubanguranya sinenzi ko ari Roriro cyese hagati kubanguranya gucye nzanumva pa ingumu Starboy niwe cyavuga ati ngo Roriro unamuwa kapitene cyandi hagarara ko kubera narabonye hari urana kujya kuno hari muri show hari akademu naye nabonye ajya tagashoboke numvise ngo kapitene baramona ngwe hasi rekani turagaruka genda kubwiza ukuri ibintu byenda siraryosha wabandanije ubangurukanya none nari ingumi imwe akariko kubanguranya kaciye gahera aho Ami Pro yarihe Ami Pro yari back in the stage hasi ya stage bari bafuye ibintu kuko rero yaramutusa urutusi Ami Pro n'ivyamuryoheye nzanumva Ami Pro avuze ati unanitukana mi urantuse kuri naka sawa ingumu pa canje kubanguranya ni Ami Pro atangwa ingumu kuri Lolilo yarazi ko kubisende
yarezwa kubise amipro ijya ngo mukifata jewe rero imaze kunkubita umuntu ucugira iki ucurakebana Achukebana. Ebana braza ubu nakize sha. Lolilo Simba. Simba kweli. Yari kubakura yama. Simba. Amamvu y'Imana yo kuririmba. Akaka epo kararyo. Amamvu y'Imana yo kuririmba na karate yarazite. Lolilo. Yona kwica. Jewe nzoja urazi ingumu kuri zone. Nzogenera babwira ati yarankubise gusa nuko yari tayi preve mfise. Muhu butumwa Lolilo ba. Lolilo. Ijya box 50,000. Utayimpaye 50,000. Igiciro cha kapitene ni senga. Senga ni 50 ari mukunyica. Abasari bama senga ni. Asante sana. Barabimenye. Urabona ejo reka ndakubwire turafise concert izoba le 9 kuri Source du Nil. Hajya. Nzobazanira Fernando. Okay. Double J. Kiriku. Gusa sinzosubira muri arena Kiriku yonyine n'amashoti. Cindabazana Alvin Smith. Be face on the floor. Mo Kenzio, Mona Warda. Bashibaza hajya tukubite show. Hit concert. Ce tutaha rero muhira. Uwo munsi nzotaha mfise haruwe senkani mire bose ni nangaye. Ni 200,000. Merci beaucoup. Bye bye. Murakoze cyane tubashimire dusezerere nani. We nusezeye. Twasezeye. Sawa.